Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo ICTV. Umwanya rero twaje tubashikirize amakuru mashasha ariko aravugwa hirya no hino, amakuru muba mutamenye, amakuru tuba twagiye tubatoreza tukababera ijisho n'ugutwi aho mutashoboye gushika, tukababwiye amakuru rero ariko aravugwa mu micungaro itandukanye. Aho duherereye rero mu gisagara ca Bujumbura twavuganye n'abatari bake ku vyerekeye igihugu no mu ntara zitandukanye zigize Uburundi. Amakuru rero ari kw'isonga tuje kubashikiriza muri iki gitondo c'itariki 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2025, turabwira amakuru yerekeranye n'amashirahamwe ategamiye leta. Amashirahamwe rero ategamiye leta muri iyi minsi abakozi babo bashobora kuja mu mabarabara bakagira imyiyerekano, aho bashobora kwiyamiriza rero abakozi babakoresha. Aho ni mu gihe rero amategeko bagiraniye igihe binjira mu kazi, amasezerano y'akazi bakoranye bacinjira mu kazi ngo yamaze guhonyangwa kandi batiteze kuyasubiza mu ngiro. Aho ni mu gihe rero hari vyinshi bagiye bemeranya bakavuga ko basinye n'amasezerano y'akazi, ico bita contrat, ariko izo contrat zikaba zaraheze akaba atazindi bahawe. Gusinya contrat rero ubu ngo n'umuzi w'ibuyi, nta muntu bakibasinyisha. Bakavuga ko rero basigaye bakora rero ibintu bitajanye n'amasezerano bari basezeranye bwa mbere bagishika muri ako kazi. Benshi bakidoga rero bavuga yuko vyahindutse ku ntwaro ya Ndayishimiye. Imbere yaho amasezerano yari yubatse neza kandi bayubahiriza atana kimwe cagenda nabi. Ubu rero bakavuga yuko bisigaye biri ku gatwe k'abarongoye gusa, ariko bo ngo ata jambo bagifise. Twari tubabwiye rero bimwe bimwe mu bizotuma ngo baje mu mabarabara bakiyamiriza indongozi zabo. Amashirahamwe rero menshi ategamiye leta bavuga yuko abakozi babo bafashwe nabi cane. Abashefu babo nabo bakababwira yuko biva hejuru muri leta. Leta ariyo ibategeka uko babakoresha, kuko ngo amafaranga batanga muri leta ngo ni menshi cane. Ikibatuma rero, igituma abakoresha batabagirisha amanama canke ngo babahembere ku gihe, bagashaka kintica nikize, kubarekura mu kazi amasaha akuze bakagodoka amasaha yarenze, n'ayo masaha ntibayahemberwe. Vyinshi muri ivyo twaje tubabwire muri aya makuru twabateguriye. Ariko amakuru si gusa rero twaje kubabwira n'ayavugwa mu bindi bihugu, twaje kwambuka imipaka, tubabwire ayavugwa mu bihugu duhana imbibe muri Congo, mu Rwanda, Tanzania, turashika no muri Uganda no muri Kenya tubabwire ayariko aravugwa atandukanye. Amakuru rero si gusa, mwe mugume hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo ICTV, turababwiye menshi ariko aravugwa muri kano gatondo. Ariko rero muntu ukiri mushasha kw'ishene yacu, tugusaba rero ufyonde ngaho kuri s'abone, ufyonde ntajya harakazogera naho nyene ufyonde ko hama kubandanye uyiha abandi batandukanye, amakuru nabo bayaronke ku gihe. Nkuko twababwiye mu ncamake, amashirahamwe menshi ategamiye leta baravuga yuko ariko yakwa amafaranga menshi aja muri leta. Ngo kuva rero ku ntwaro ya Ndayishimiye, ubutegetsi bwa Ndayishimiye rero buriko buraka amafaranga menshi atagira uko angana. Amashirahamwe menshi atari make ategamiye leta bavuga ko amafaranga rero yinjira muri leta atuma nabo bakora nabi, bagakora bahomba. Ivyo rero gukora bahomba rero ngo ntivyakoze kuri ayo mashirahamwe gusa, aho vyakoze no ku bakozi bakorera ayo mashirahamwe. Abakozi rero benshi ibintu vyarahindutse, nta contrat bakibona, ntibagihembwa nk'amafaranga bahembwa kare, basigaye bahembwa intica ntikize, nayo nyene bikaza amatariki yaragiye. Ivyo rero vyene bikaza vyunyura rero imyidogo y'abo bantu basanzwe bakorera ayo mashirahamwe. Muri iyi minsi rero aho twagiye turagendera mu mashirahamwe atandukanye yaba yakorera mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Gitega n'Ingozi, twagiye turaganira n'abatari bake. Abo benshi rero bavuga ko ibibazo bagiye babisangiye, bakavuga yuko rero amafaranga basigaye bahembwa ari ntica ntikize kandi nta muntu afise ico abivugako. Ni mu gihe rero inama zahuza abakoresha n'abakozi ubu zitagikoreshwa, ibi byose vyibagirayo. Ni mu gihe rero bashaka bahora bavugiraho ibibazo bibabangamiye, ariko ubu batakibivuga. Abanyagihugu rero baravuga yuko bagishika mu kazi bajyanye amasezerano y'akazi, ico bita contrat, ariko mu nyuma contrat ngo zirangiye nta zindi contrat bagikora. Ivyo rero ngo vyahindutse ku ntwaro ya Ndayishimiye, ariko bakavuga bati none ko akazi twakora katahindutse, tukaba tutahinduye n'igihugu ngo tuje mu kindi gihugu kindi, turi muri ca gihugu nyene c'u Burundi, n'akazi ariko kandi nyene abakoresha nabo nyene batahindutse, batihahindutse umukuru w'igihugu wenyene, ibintu biraheza bihinduka vyose. Ubu rero abatari bake mu bakorera amashirahamwe baravuga bati
ivyo twari twemerewe ubu vyahindutse kirazira, bakavuga ko rero basa n'abacutse batabona iyo bava n'iyo baja. Vyinshi rero twagiye turaganira nabo bakavuga yuko hari ibintu bitari bike vyahindutse muri ako kazi. Twari tubabwire ibintu vyinshi bitari bike vyagiye bihinduka mu kazi bagenda bakora hirya no hino mu ntara zitandukanye. Imbere ko tubabwira ibivugwa muri ayo mashirahamwe atandukanye, turaja gutangura hariya muri izine ihingura amazi yo kunywa arimwe bita Kandi Water, benshi barayazi, iherereye muri komine ya Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura aho bita mu Rubirizi, irongowe na Claude Nduwarugire. Nibo baza kw'isonga rero aho twaje kugendera uyu munsi rero bakatubwira ibiriko biravugwa muri iyo shirahamwe ryabo, izine ihingura amazi benshi bita Kandi Water. Tubabwiye rero uburorero bumwe bumwe mu byo bari bemerewe ubu bikaba vyahindutse ikizira mu byo bariko barakora uyu munsi. Bakavuga ko rero bagashika mu kazi amasezerano y'akazi baba bagiranye nabo ubu vyose vyahindutse kirazira. Reka tubabwire ibishika ku 8 batemerewe gukora muri ako kazi kabo kandi bakikageramwo arivyo vyaza imbere kw'isonga, bakavuga ko ari vyatumye basinyira n'amabanga y'akazi. Ariko uyu munsi rero bakavuga yuko vyibagiranywe biturutse rero ku mafaranga amashirahamwe ngo ariko arishuzwa muri leta. Katubabwiye rero inkuru imwe yose ukwayo kubyo nyene basigaye batacemerewe kandi kare bavyemerewe. Ku bakozi bahora kontra zabo zararangiye, ico amasezerano y'akazi ubu yararangiye. Abakozi bashasha nabo nyene nta kontra bakibaha, bakavuga yuko basigaye bagira amasezerano yo ku munwa gusa, ivyo bumvikanye ku munwa bagaza bakavyemera bakaja mu kazi, ico bita contrat de travail écrit. Contrat de travail écrit rero ubu ngo ntikibaho. Amasezerano basigaye bagera mu biro vyabo bakagira amasezerano ku munwa, bagira ivyo bumvikanye, mushimye rero ivyo muvuganye ukaja mu kazi ugaheza ugakora. Mu gihe rero vyose rero ata mwanya baba babona ko bafise muri ako kazi, bagira ati umwanya n'umwanya bashobora kwirukanwa mu gihe ata contrat écrit baba bafise. Bagakora rero umutima uhagaze bavuga ati uyu munsi canke ejo bashobora kunyirukana. Ubukoze agakosa canke umukoresha gukoreye agakosa mushobora gutandukana uwo munsi nyene waraye winjiye mu kazi. Abamaze igihe bakorera ayo mashirahamwe karo bwa mbere ngo bahemberwa ku makonte, iryo rero barabihinduye ubu ngo basigaye bahembwa mu ntoke. Mu gihe rero ibyo navyo nyene babona ko bibacereza mu guhembwa, kuko amafaranga bahembwa usanga amafaranga abura ayavunje, bagaheza bakabaha rero ayadakwiye. Utwo dukeya tuba twasigaye babuze amafaranga avunje ngo ntibasubira kuturonswa. Vyumvikana ko amafaranga baba bumvikanye batayaronka yuzuye nk'uko bari babisezeranye muri ya contrat non écrit. Ikindi naco bidoga ko bavuga ni ca gatatu, bavuga yuko bahembwa intica ntikize. Niyo ntica ntikize nayo nyene ikaza amatariki yararenze kandi ntibasigurirwe impamvu yatevye kuza ngo bayihembwe. Bakavuga ko rero iyo tuba dukeya bahembwa tukazira no ku gihe ngo bopfuye kwihangana, ariko rero ngo bahembwe intica ntikize nayo nyene ikaza atashikiwe amariye kwija kuza ngo amatariki yararenze. Bakavuga yuko rero ivyo byose biza gukandamiza ubwigenge bwabo muri ako kazi. Ariko rero sivyo gusa bavuga, hari ikindi ca kane bavuga ngo kuzigamirwa muri INSS gushira hamwe bizobafasha mu zabukuru, ivyo ntibikibaho. Ni ukuvuga yuko bakaba bagihemberwa ku makonte babaziganiriza muri INSS, ariko ubu bababwiye yuko ivyo bitakibaho. Amafaranga babahemba yose aba ari muri ayo. Ushaka rero kwiziganiriza muri INSS ngo azogende ayatware mu ntoki aheze ayabahereze. Ivyo byose bakumva yuko ari kubakandamiza mu masezerano bagiraniye imbere ko binjira muri ako kazi. Sivyo gusa vyonyene rero ngo no kwishurwa muri mituweli mu gihe co kwivuza bagwaye canke bakoze accident bakoreye mu kazi. Ivyo vyose ngo vyari bibagiranye. Ni ukuvuga yuko umukozi yagwariye mu kazi canke akagira impanuka zabereye mu kazi niwe nyene yivuza. Mu gihe rero agashara kabo kaza karatevye barihebuye, ngo niyo uramutse ukoze accident utegerezwa kuja kwivuza wewe nyene ugaheza ukivuza 100%, mu gihe rero amashirahamwe yandi abishurira mituweli. Mwumve ko rero abakozi bo mu mashirahamwe yigenga ategamiye kuri leta bavuga ko ahanzwe n'ibintu vyinshi.
kutishyurirwa INSS no kutishyurirwa mituweli, ibi byose ngo bikaza biba hanze mu mirimo yabo ya misi yose. Imbere ya manda yo kwa Ndayishimiye, imbere yuko atorwa, umukozi ngo iyo agwaye canke akaba haba amakonje yandi asanzwe nk'uko abandi bose baronka amakonje barayahemberwa, canke iyo wagwaye bisanzwe bizi ko wagwaye n'ico gihe wabandanya uhembwa. Ariko ubu ikonje nta konje nimwe ngo bahemberwa, iyo konje ibaye barabakata bagahembwa ukwezi udakwiye neza. Ikindi naco ngo uramutse ugwaye naho ugwera mu kazi bakora accident mu kazi, ico gihe biba birangiye, nta mafaranga yawe uzosubira kubona akwiye neza. Bakavuga ko rero nibyo ari biza kubakandamiza, kubona umukozi yakoreye accident mu kazi wawe canke akaba yagwariye mu kazi wawe, ukaba usanzwe ubizi neza ko yagwaye canke yakoze accident, agaza agataha kugwarira muhira, ukaza ntumuvuze ntuheze ngo namuhembere n'iyo minsi yaba yagwaye. Ibyo byose nabyo nyene bikaba vyakuwe mu masezerano bagiranye bacinjira muri ayo kazi. Bakavuga yuko rero basigaye bakandamiza mu byo bakora byose. Ikindwi rero naco harakuva mu kazi rero amasaha akuze, bakagodoka amasaha y'abandi bakozi bagodokera ko iyo yarenze, bakagodoka amasaha yigiye imbere. Bavuga yuko iyo akazi kabaye kenshi harimwo n'abagodoka saa sita z'ijoro, ico gihe rero amasaha aba yarenze ko ngo ntibayahemberwa. Vyumvikana yuko rero ayo masaha baba bamaze kongerako nk'imisi ibiri, hari amasaha yo ku murango n'amasaha ya nijoro. Iyo byose rero bakabihebera ayo mashirahamwe ngo bobo atarakimwe babaza. Kurenza ko amasaha rero navyo nyene bakavuga yuko baza kubarya imitsi, ngo bituma mu kazi mu gitondo bavyuka ku masaha abandi bavyukirako kandi batashe batevye. Bakavuga ko rero ayo masaha nayo nyene baba bakwiye kuyahemberwa kuko baba bayarengeje ko yari amasaha yabo. Baridoga bavuga ko hari ikindi kiza gisongera isibe aco c'8. Bavuga yuko rero iyo bagufashe uri kuridoga ku vyo vyagushikiye bitagenda neza, haba gutaha amasaha akuze, kudahemberwa ku gihe, guhembwa intica ntikize, no kugenda nyene utahembwa nk'abandi bakozi bandi, amakonje udahemberwa canke kuba wagwaye ntibagwishure mituweli, INSS n'ibindi. Bagufata rero uri kuridoga canke uri kubiganiriza mugenzi wawe, muriko murabiyaga muri mu masaha y'akazi, ico gihe rero guterwa ubwoba. Bakavuga yuko ushobora kwirukanwa canke naho akazokata amafaranga muzoba uriko urahembwa. Ibyo byose rero ngo bikaza bihonyora uburenganzira bwabo. Icibagiwe coco ngo ni inama y'abakozi n'abakoresha ngo yakuweho burundu. Buri gihe basaba inama hagati y'abakoresha babo ngo n'abakozi bagirana inama bagire vyinshi bakosora, ariko babwiye yuko hagati y'inama y'abakoresha n'abakozi babo izo nama zitakibaho. Mu vyo gupanga akazi navyo ngo bikorerwa mu mabiro yabo, ngo bigapangwa n'abashefu, ngo nta mukozi wazoja gupanga akazi abashefu biwe ngo ariho bari. Bakavuga yuko uzokumva yahaze ako kazi bazoheza akagenda bakamusubiriza uwundi. Vyumvikana ko rero amashirahamwe menshi atari make rero ariko ahemba abakozi intica ntikize, n'utwo baronse rero bakatubahemba amatariki yaragiye baja kwishura amadeni gusa. Nkuko tubabwiye rero uwurongoye ishirahamwe izindi bita ihingura amazi bita Kandi Water niyo riza kwisonga, rirongowe n'uwitwa Claude Nduwarugira. Claude Nduwarugira rero twagerageje kumurondera kuri telefone atubwire ibibera ngaho muri Kandi Water, atubwiye yuko bariko barabesha nuko baba bavuga amakuru y'ukuri. Twagerageje kumurondera ariko ku telefone yiwe ntitwamutoye. Ariko rero umwanya udukundiye tuja kumuraba aho nyene mu Rubirizi aho basanzwe bakorera, batubwire uko vyifashe ngaho iwabo. Batubwiye yuko abakozi ivyo bavuga ako bari gushikuza canke amakuru ariyo. Ariko amakuru dufise rero yizewe nuko mu minsi mikeyi bashobora kuja mu mabarabara bakiyamiriza ubutegetsi ngo bwa busanzwe buhari, kuko ngo nibwo bwaje guhindura ibintu. Akazi ngo ntikahindutse, igihugu nticahindutse, n'abakoresha bakorera n'abagene ngo ntibahindutse. Ngo icahindutse rero ngo ni Perezida wenyene Ndayishimiye. Bavuga ko rero ariko baka amafaranga menshi ayo mashirahamwe, nabwo bigatuma amashirahamwe yikora ku bakozi akabakoresha bavuga ngo abakuremwo amafaranga yo kwishura iyo leta nyene. Bavuga ko rero leta iri kubasha amafaranga menshi y'umurengera, bigatuma nabo bikora mu bakozi, abakozi nabo akaba ari bo babihomberamo.
amakuru rero saya gusa turikubwira n'ayandi ariko aravugwa hirya no hino tubabwire ibivugwa mu mutekano politike inkino n'ibice kama bitandukanye ariko rero muntu ukiri mushasha utayumvije n'amakuru rero tugusaba ufite no kuri sabone ufite n'aho yakazogera naho nyene wemeze ko amakuru yaronka 5 kuri 5 turasubira mu kanya mu gihe mwubahwe na Gahwane.